Nukisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera Yuyizera Nukisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera Yuyizera Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit, car nous partageons la paix et nous donnons son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit, car nous partageons le pain. Il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain. Il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon
reka dukomere amashyi menshi uwo mwami. Muri ayo mashimwe nyene dukomera amashyi menshi uwo mwami, twagomba dusabe umwungere wacu kugira ngo ashike hano yakira abashitsi, yakira n'umukozi w'Imana. Kaze. nta kindi mvuga, reka twongera amashyi menshi Imana yacu, tuyihe icubahiro. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, ni Imana ishyiraho ibihe byiza, Imana ishyiraho ibihe bikomeye kugira ngo turushize kwibera mu munezero wayo. Nayo yavuze ngo ica yibera mu mashimwe y'abana bayo. Yesu nashime cyane, haleluya. Ndizera ko guhera ejo kubo twari kumwe, sinkekeranya ko wa mutima nakubwira ko ukwiye kuzanira Imana, wa mutima Imana ishaka, ndizera kuri kurarushiza kuwutunganya neza. Yesu nashime cyane. Ego urashobora kuba ufise ibindi uzanira Imana, bigira 10 maze ivy'amashimwe, amashikanwa, mugabo ico Imana ishaka gusumba ibindi n'uyo mutima wawe. Yesu nashime cyane, haleluya. Ni uwo mutima wawe niwigomba, ni watanga ivyo bindi vyose umutima utameze neza, uzoba uri kurakubita swata. Ntukubite swata rero, banza utunganye neza umutima, hanyuma wumve yuko uvuga uti ndavyemeza kandi ndavyumva yuko Imana indavye mu mutima inezererewe. Ibindi vyose rero iraza kuca ivyakira. Hanyuma narababwiye nti uwo mutima Imana unezererewe, ibishobora no kuguha no kukwishura kuri bijya waje kuyisaba, kuko nababwiye ngo Imana bijya byose uri kurasaba irazi yuko ubikeneye. Yesu nashime cyane. Nuko rero reka dusubire duhe kaze abandi bashitsi bashasha baje no muzi. Abaje ejo ubu murabasangwa, tugomba kwakira abatari baje ku munsi w'ejo. Abari mwebwe mu vyaguruka hagati mu ijengero, mu vyaguruke kugira ngo tubakire. Abashitsi baje no muzi, mu vyaguruke tubakire. Yesu abahezagire cyane. Imana yacu twomera amashyi menshi Imana yacu. Imana ibahezagire, abari hejuru, abari hasi, Imana ibongera umugisha mwinshi. Abegereye abo bashitsi mubabwire ngo Yesu abongera umugisha. Babwire ngo Yesu abongera umugisha. Haleluya. Yesu nashime cyane. Nagomba rero nsheme kaze umuvyeyi mukuru w'ishengero kugira ngo aze Yesu amuhezagire cyane, ariko aratwereka ibijanye n'umwanya. Hanyuma twagomba rero mu bubangutsi kugira ngo tuze kurya duhage, tumusabe protokole begere ibitabo vy'umukozi w'Imana. Protokole begere ibitabo kugira ngo atore ibitabo vy'umukozi w'Imana. Hanyuma umukozi w'Imana acaza turiko turakomera amashyi Imana, tuyiha icubahiro, dukomera amashyi n'umukozi w'Imana yabyizaniye. Yesu abahezagire cyane. Turashobora kongera amashyi menshi Imana yacu. Dusenge, duce bugufi, dusenga Imana. Turaguha icubahiro mukunzi wacu mwiza, muvyeyi wacu mwiza, Imana data wa twese uri mu ijuru. Mitima yacu twakwemereye ko tugerageza ibishoboka vyose kugira ngo ikunezere. Turasaba mpemu yera kugira ngo abidushoboze. Mwami imitima yacu ikunezere, kuko turi hano imbere y'inyonga zawe twiteze ijambo ryawe. Ijambo ryaremye isi n'ijuru, ijambo ryaturemye na twebwe, ijambo ritazovaho, ijambo niryo rihambaye, ijambo rihindura ubuzima bwacu. Mwami turaciye bugufi, mukozi wawe yamaze guhaguruka, kandi Mwami Yesu Kristo
muri ino minsi waramutoranije kugira ngo abari muri kino kibanza kugira ngo ashobore kuvuga ijambo rihindura imitima y'abantu. None rero turamusengeye, turasabye ubushobozi bwa mpwemu yera n'amavuta ava mu ijuru kuri mpwemu yera yororukire ku bugingo bwiwe, hanyuma dushikirize ico wamurungikanye, kandi turipfuza yuko tucakira tugashira mu ngiro ico ijambo ryawe ridusaba. Mu izina rya Yesu Kristo niho dusenze twizeye, amen. Haleluya, amashi menshi kuri iyo Mana yacu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Urashobora kumfasha mukagabanya ijwi ryanje kugira riva eko igabanuke. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Mana ishimwe ku mugoroba mwiza kandi dusubiye guhura. Ejo twari turi kumwe, kandi abo twari turi kumwe ejo twumvise ko turi abasangwa, kandi twari twavuze ko tutakira abashitsi. Ariko munyemerere mbanze subiye gukengurukira abarongozi b'ishengero ku cizere no ku mwanya mwiza baduhaye muri iyi minsi ine kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, duhagaze ku ijambo Imana yashize mu mutima wabo ryo gusangira n'ishengero riri muri Petero wa mbere gice ca mbere, mu gice ca mbere ca Petero, icete ca mbere ca Petero gice ca mbere ku murongo wa 4. Ariko ejo twahereye ku murongo wa 3 n'uwa 5 kugira ngo bidufashe neza gutahura umurongo wa 4. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndumva yuko kandi naravyumvise nejo yuko mwarakiriye ijambo ry'Imana neza. Haleluya. Ndashaka mwikomera amashi ko haleluya. Hari igihe wigisha ukumva umenga uriko uragonga igihome, cyangwa ukumva abantu ntimuriko muragenda ku rugezo rumwe rw'ivyo muriko murasangira. Unyemerere usubire ugabanye volume kugira eko igabanuke, ndaza kuvuga cyane baranyumva. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ejo twarahagaze ku ijambo, ndarisubiramo kurisoma amajambo duhagaze ko kugira ngo nabashasha bamenye kino gikorane icivugo gihagaze ko canke amajambo gihagaze ko. Ni Petero wa mbere mu gice ca mbere nyene, hama kurahera ku murongo wa 3 haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo, ngo tuzokwegukire iragi ritazobora, ritanduye, ridatituka, mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera, muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurirwa mu gihe c'iherezo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Aya majambo niyo twize ko ku munsi w'ejo, ariko ku munsi w'ejo mu cigwa cacu twarashimikiye cyane kuri uyu murongo ugira 3, aho tubona yuko twakijijwe n'Imana kugira ngo duhabwe ivyizigiro. Ariko ntitwakijijwe n'Imana gusa, ariko twakijijwe n'Imana kubw'ubuntu bwayo, ntawe bivako, ntawe bihagazeko. Dukizwa kubw'ubuntu bwayo kugira ngo duhabwe ivyizigiro bizima. Ejo twarahagaze cyane gose ku gusobanura ico arico ivyizigiro bizima, kuko twarabonye yuko harashobora kubaho ivyizigiro bipfuye bitari bizima. Urashobora kuba ufise ibintu wizigiye vyiza bishobora kugushikako canke bizogushikako muri kazoza, ariko ico washize mu ivyizigiro vyawe kikaba kitari kizima, bikaba ari ivyizigiro bishobora kuguhemukira, kuko ari ivyizigiro vyubakiye ku bintu bifise aho bigarukira. Twagiye tubona abantu batandukanye ibintu bashobora kwizigira. Urashobora kwizigira ivyo wize, urashobora kwizigira ifaranga ryawe, urashobora kwizigira abo muzinanye, urashobora kwizigira ibintu vyo mu buzima bwa misi yose ukabishiramwe ivyizigiro vyawe, kumva uraruhutse kandi uraryohewe kuko ico kintu gifise canke ico kintu kigushigikiye. Yaba ari n'umuntu wagira gutyo agapfa, ukaba bari mushizemwe ivyizigiro vyawe, ukaba umubonamo kazoza kawe, ukaba wumva yuko atacu uzobura hari, ariko mu kanya gato akazimangana. Ivyo nivyo twita ivyizigiro bipfuye, kuko ni ivyizigiro
atacemezo kihari cy'uko bizokuvyarira ico witeze. Ariko Bibiliya ikatwigisha ku murongo twasomye ejo wa gatatu yuko ukuzuka kwa Yesu niko kwatumye turonka ivyizigiro bizima. Iyo atazuka mu bapfuye, iyo aneshwa n'urupfu, n'ishengero ntiryari kuba ririho, kuko muhemu yera ntihari gutangwa, kandi muhemu yera atari gutangwa, ishengero ntiryari kuvyagwa. Mu yandi majambo, ukuzuka kwa Yesu niyo garanti, nka kujya muri banke babika titre yawe kugira ngo ibemeze kuzoba ariha. Garanti dufise yuko ivyizigiro dufise muri Kristo ari bizima, nuko Kristo yazutse. Lofeti yuko ariho akaba yarazutse ni icemezo c'uko n'ibindi byose yavuze bizoba nk'uko kandi bizoshitswa, kuko nimba atabeshe kuvyo kuzuka, nimba n'urupfu rukomeye rwatunesheje, rwatubabaje, rwadukoroje amosozi, rutashoboye kumugumana, ni insobanuro yuko n'ibindi byose yavuze bizoshitswa, kuko we niwe vyizigiro vyacu bizima bihabwa ubushobozi no kuzuka kwiyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero ejo twarabonye yuko mu buzima dukwiye kwirinda mu kubaho kwacu, naho hoba hari umugisha w'Imana uje mu buzima bwacu, tugomba kwirinda kugira ibindi bintu biduha icizere c'ejo hacu heza. Tugomba kwirinda ibindi bintu vyotuma twumva umenga ejo ni heza, vyubakiye ku kindi kintu icari co cose bitubakiye kuri Kristo, kuko ivyo vyizigiro vyose bishika igihe bigatitugwa n'ibihe canke n'ibigeragezo ca kintu ugasanga ntaco kikimaze. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero igituma navuze ngo muri teme canke mu civugo canyu muhera ku murongo wa 4, ariko nashimye guhera ku murongo wa 3, nuko udashobora gutahura uyu murongo wa 4 udatahuye umurongo wa 3, kuko umurongo wa 3 ni utubwira ivyizigiro dufise. Ivyizigiro twarabonye yuko nico kintu cyose mu buzima bwawe kikubwira ko ejo hawe ari heza, ukumva uraryohewe ko ejo ari heza, nico twita nico kituviramwo ivyizigiro. Rero ntidushobora gutahura, uno munsi nahinduye, ejo nakoresheje Bibiliya y'ikirundi ya kera, nsanga ikoresha kuri uyu murongo wa 4 ikoresha ijambo ritandyoheye, ariko muri Bibiliya nshasha y'ikirundi haravuga ngo tuzokwegukire iragi ritazobora, ritanduye, ridatituka, mwabikiwe mu ijuru. Ejo naravuze ngo ivyizigiro vya mbere dufise mu bihe bidashira tukabana n'Imana, ariko izigiro dufise mu Mana, no y'Imana yadusezeraniye amasezerano yo muri ubu buzima, yo kubaho tunesha, yo kubaho tutari twenyene, yo kubaho dufise ubwiza, yo kubaho tubohotse, yo kubaho dufise umunezero, yo kubaho dufise amahoro, yo kubaho twagukiwe. Amasezerano yose ari mu Bibiliya ani ijambo ribibwe muri mwebwe muryakirane ubugwaneza, kuko rifise ubushobozi bwo kugira gute, bwo gukiza imishaha yanyu. Mugakiza turafise ivyizigiro vyuko tuzokira imishaha yacu. Hari ibikomere dukurana, hari ibikomere duhura navyo mu buzima, hari bitubabaza, hari ubupfuvyi, hari ugukengeri, hari uguhemukirwa, hari ukugira ubumuga kanaka mu buzima bugutuma ushigwa inyuma. Hari ibintu byinshi mu buzima bishobora gutuma wowe mu mushaha wawe ukura wibona ukundi kuntu canke wikengera, bivanye nuko hari ibintu vyakumanuye canke vyakononye canke ahantu mu buzima bwatewe. Ivyo bikazana mu buzima bwacu ico twita igikomere canke ico twita vaye n'ivyo twahuye navyo. Bene ivyo twita ibikomere vyaje mu mushaha canke ibintu vyatwononye bikatumugaza, bikatugira babi, twavutse turi beza. Ivyo vyose dufise amasezerano menshi yo muri Bibiliya adusezerana ko ivyo bintu vyose Imana izobidukiza, ikanabitubohora, ikatwambika umutamana mushasha. Hari amasezerano menshi yo muri Bibiliya ajaye n'imibereho yacu, ajaye n'imibiri yacu, aho Imana idusezerana ko tutazobura ico dufungura n'ico twambara, yuko n'inyoni zo mu kirere zibifise. Ayo n'amasezerano yose yuzuye muri Bibiliya mu mirongo myinshi atwereka ico arico isezerano ry'Imana mu bijaye n'imibiri yacu. Hari ivyo Imana ivuga ku mibiri yacu, iravuga ko imishishago ya Kristo izodukiza ingwara. Turizera gukira kandi tukakira gukira kw'imibiri yacu. N'ingwara tuba twakirijwe dufise tukamenya ngo dushobora kuzikira, kuko hariho ivyizigirwa duhabwa n'ijambo ry'Imana bifise ico bivuga ku mibiri yacu.
hakaba rero n'ivyizigirwa duhabwa n'ijambo ry'Imana bijaye n'impwemu zacu. Ivyo nibitubwira ngo icete catwagiriza carabambwe ku musaraba. So Yesu, ivyo onya n'ivyizigirwa duhabwa n'ijambo ry'Imana bifitanye isano n'ubuzima bwacu bw'impwemu, bitwemerera yuko twacitse abagororotse umunsi twizera Yesu Kristo, kandi tugakurwa ku rubanza, kandi dupfuye tukazobana n'Imana ibihe bidashira. Ivyo nivyizegwa canke ivyizigirwa duhabwa n'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, kitugira bera atari kubera turabera, ariko kikatugira bera kuko twizeye uwera, tukamwambika ivyaha vyacu nawe akatwambika ukugororoka kwiwe. Ivyo ni vyizigiro. So mu vyizigirwa vy'Imana harimo ivy'umubiri, harimo ivy'impwemu, harimo n'ivy'umushaha. Iyo nkijijwe ngomba gutahura yuko muri ibi byose nizezwa n'ijambo ry'Imana, ndabifitiye uburenganzira. Uretse rero ko mu vyizigiro bikuru nzi ko nzobana n'Imana ibihe bidashira, ariko n'ivyo bindi vyizigiro mpejeje kubabwira nirukanka, ni ivyizigiro canke ni esperance, ni ivyizigiro duhabwa n'ijambo ry'Imana kubijanye n'ubuzima bwacu bwa kino gihe. Nico gitumaga abantu b'Imana, iyo umuntu akuye amaso yiwe ku Mana, kuko Imana yaguhezagiye, kuko hari Imana iguhezagira mu mubiri kaguha ibintu, twama tugomba kugwa mu mutego Satani aduteza yuko ivy'Imana iriko iraguhezagiza utangura gushaka kubisenga nk'Imana yawe, utangura gushaka kubishiramwo umutekano wawe, ukumva utekanye kubera amafaranga ufise kuri konti, ukumva utekanye kubera contact ufise muri telefone, ukumva utekanye kubera abo muzinanye. Ariko ivyo bintu byose ni ibintu Imana yagira guha mu rugendo rwawe nk'umugisha, ariko nta na rimwe Imana izanye umugisha ibigomba kumugisha tuwusenga canke tuwugira Imana yacu. Ariko Imana igomba kugira ngo tumenye ngo nibirenze ivyo izobigukorera, ariko wowe shishikara kubishira k'amaso nkayo soko y'ivyizigiro bizima, kugira ngo nihagire ikintu ugenda kwegamira hama ngo mu kucegamira kigukwegere. Yakobo Imana yamwiyeretse i Beteli ahunga, Imana irahamugenderera, iramanukira duga, iramugenderera, aravuga ngo aha hantu hari Imana, ahasuka amavuta. Imana ibimweretse yuko aha hantu niho hari umutekano wawe. Ariko Yakobo kuko yagiye mu vyimviro ahungiye kwa Labani, Yakobo yibaza yuko umutekano wiwe uri kure wa Esawu, agomba gushika kwa Labani. Bimutera kuva mu kibanza yahuriyemwo Imana, ariko ikibanza yagiyemo iyo nkemwe amahoro menshi, yarinze gusubira kukivamwo agaruka i Beteli, kuko yatahuye ko ariho Imana yamugendereye, atahura yuko yashize icizere ciwe ku kibanza, icizere ciwe ku Mana. Nuko muramvuga abantu b'Imana, numva umenga ndiko ngenda ndavyita sivyo nshaka guhagarara kuno munsi. Uyu munsi rero ngomba guhagarara kuri ibi vyizigiro, tugaruke kuri iri jambo rivuga iragi. Iragi, abatumva Kirundi ni heritage. Iragi kwa Kiswahili wanasemaje? Aha, nta nivyo numvise. Ni jambere ndaryumvise. Urizi. Uhise ari umupapa ejo yari yicaye hagiye yumva Igiswahili, yaranyumvise nza ndafenta, aca aravuga ati we numvise kuvuga Igiswahili gikomeye, ndavuga ntiyuza kumenya ko bigarukira hajya nyene. Bwana sifiwe sana. Nizere ko atavyumvise. Bwana sifiwe sana. Sasa vraiment heritage, umugabane, apana umugabane, iragi dufise. Iri ragi dufise muri Kristo Yesu niryo rintera mu buzima bwanje kugira gute gutekana. Kuko reka mvuga kakana, iyo tuvuze iragi, nta nari mu ijambo iragi, iyo tuvuze iragi dutegezwa kumva ikintu kitwumvisha urunganwe rukurikira. Imwe iragi rivuzwe nukuvuga ngo hariho uraga, hariho nuwakira. Ariko imisi yose iragi ni ijambo rivuga ko umuntu afise ciza, ariko kitari iciwe gusa, ariko kizokungukako nabiwe n'abamukomokako gushika ku runganwe rwa kangahe. Bamwe ngaha muri ngaha nk'abavyeyi, ico mworonka cose naho gushika ku buzukuru banyu boronka ku mugisha wanyu, mwobishimira Imana kandi mwobikunda, kuko iragi ni ikintu kigenda ku mageneration, kurunganwe kurundi. Niryo ragi. Bibiliya yo yatubwiye kuri uyu murongo ngo twagize gute? Ngo tuzokwegukire iragi
ritazobora, tuzokwegukire iragi. Mu yandi majambo, kubera Yesu yazutse mu bapfuye, mwibuke yuko Bibiliya iravuga yuko nta iragi kenshi ni ikintu gihabwa umwana iyo abavyeyi batahari. Ariko niyo umwana yakuza abavyeyi bakihari, barashobora kumuraga bimwe mu byo bafise bamusohora. Ariko Yesu amaze gupfa, twebwe ishengero twahawe iragi. Iragi rya mbere mu bintu Yesu yaduhaye mpwemu yera. Mpwemu yera niwe watumye ishengero ribaho, kandi mpwemu yera niwe mugozi udufatanya tugacika umubiri umwe, aho twese tuvuga ngo Aba Data. Siko ab'imitima yabo yemezanya n'Imana ko ari abana b'Imana, kandi bumva yuko bapfuye boja mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niryo ragi rya mbere Yesu yahaye ishengero, ababwira ngo genda murindire mpwemu yera azobaza ko. Vuga uti ragi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iri niryo ragi rya mbere twakira. Yesu ashimwe cyane. Muri iryo ragi rya mbere twakira haca hinjiramo n'irindi ragi ryitwa ingabire za mpwemu yera. Iryo naryo ni ragi mpwemu yera yahaye ishengero, kugira ngo ishengero umubiri wa Kristo ushobore gute kubakwa n'ingabire zitandukanye zubaka umubiri wa Kristo, ko ariko barubakwa neza kugira ngo tugende kuja muri gwa rugezo rw'igihagararo ca Kristo. Iyi conference vema mwantumiyemo mukagira teme nk'iyi. Iyi teme nukuri ni kwishuri. Vuga uti turi mu ishuri. Rero abantu badakunda kwiga bakunda ibintu bishushe, munyihanganire gatoya. Yesu ashimwe cyane. Kuko iri jambo nanje ryaranyishe, ariko kandi Imana ishimwe turipanure gatoya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero twararazwe. Ndafise iragi muri Kristo Yesu. Iragi ni ikintu kiri danger. Bibiliya iravuga ngo iyo samuragwa nahari wenye n'ibintu atarakura, aha ni mu Bagalatiya, ntaco bamuha kwiragi nubwo ari ivyiwe, ahubwo aba munsi y'uburezi bw'abamurera kugeza umunsi azokura akaba abereye kwakira iragi. Kuko umwana muto ataragwa, ahubwo akiri muto ashigwa munsi y'abarezi, kuko adashobora kugira gute kumenya ingene akoresha neza ivyahawe. Umuhaye urufunguruzo rw'imodoka afise imyaka 8 yomena ibihome, kuko naho imodoka yase ari gwiwe ntaragira ubwenge n'igihagararo n'ivyimviro bimufasha gukoresha ijya modoka. Muriko muranyivuga abantu b'Imana. So bisobanura ngo no muri Kristo Yesu twarahawe umugisha w'ahantu hose ho mu ijuru, ariko hari ikintu kihora kidushiriraho inzitizi, atari uko Imana itaduhaye vyose, ariko hamwe n'uko Imana yaduhaye vyose hariho ivyo irekurira mu buzima bwacu bivanye n'urugezo rwacu rwo gukura. Kuko igipawa cakira ivy'Imana ni igipawa citwa ukwizera, uravyumva, no gutahura. Nivyo biduha kwakira ivy'Imana. Ntitwakira ivy'Imana kubera turi mu bigumbagumba cyangwa ko batwigishije ijambo ryiza ngo napokeya ngo ndacakiye, nk'abantu bakunda gucakira. Nayo gucakira ntayo nemera, kuko ntarareme gucakira biba collective. No? Niri biblique. Ariko Yesu yarabwiye Petero ngo ko wamenye ko ndi Kristo, kuri uko guhishurirwa nzokubaka ku ishengero ryanje. Ntivyari ibintu bivuye mu bigumbagumba, ariko Yesu amaze kudetecta ikintu kimwe gishobora kuzibira ihishurwa. Ihishurirwa rero n'urufunguruzo ruduha kwakira ku vyacu. Umviriza rero cyo bavuga kuri riragi. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Ngira mvuge nk'umutekinisiye ko ndakunda insobanuro y'amajambo. Siko ndashaka kuvuga kuri uyu murongo ico uvuga gatoya. Icambere avuga ngo tuzokwegukira iragi ritazobora. Vuga uti kutabora. Iri jambo ritazobora, abafise Bibiliya y'Igifaransa havuga ngo ni heritage itari corruptible, ntibora, ntizobora. Ariko kandi iri jambo kutabora nukuvuga ngo ubu bwoko bw'iragi dufise, kuko umviriza, so ashobora kugusigira amarundi canke kagushigira amazimbabwe. Muri amafaranga ya Zimbabwe hageze uko amarundi ahagaze neza ho napfumu. Aya Zimbabwe bagenda kugura umukate bikoreye, ntibakikoresha na kashe, barahevye vya kashe kuko nta woronka ikamyo itwara amafaranga y'umukate. Rero so ashobora kukuraga amazimbabwe kandi agasezera ubuzima yumva ko yagusigiye vraiment.
ariko yamara kuva muri ubu buzima gatoya hakinjira crise, amafaranga yakurungikiye wewe wenyine ntubugishaka no kuyumva kuko haca hazihahamuka igihe ivyizigiro byawe byari kuri rirya kashi. Nakuze mbona abana kandi muhanda navyumva mu miryango, abana baba bava ku muvyeyi afise amafaranga, hakagera igihe uwo muvyeyi akaramba agateba gupfa. Ariko urabona iyo umuvyeyi yarondeye cyane anawabaniye agasana kuko wewe araza aho ryavuye, mukabaho mu micujo, abaha duke arekura duke, ugasanga abana hariho rero terme ngaha mu gisagara bakoresha ngo nugushira agasabuni muri douche kugira ngo umutama agende. Ariko ivyo bigashika kuko harageze igihe abana bagakunda iragi kurusha uko bakunda se. Ntimutangare bene abo bantu babaho ahataki kubona nk'umuvyeyi ahubwo akubonera mu mifuko yawe. Nuko rumemvuga abantu b'Imana. Ico gihe uri umuvyeyi wavyaye umwana nk'uyo onya uri kurakura ukurana gahinda kuko nta na rimwe intumbero y'umuvyeyi ari uko umwana akunda ivyo afise, ahubwo umuvyeyi akunda yuko umwana akunda ivyimviro afise vyamushikanya hageze, akavuga ati uyu mwana ko yimvira nkanje nabo arafise kazoza. Iki nico kibazo turiko turagira no munsi bw'ishengero, kuko ishengero turiko turera abantu tubabwira ubutumwa bubakundisha ibintu, bagakunda ibintu kurusha uko bakunda nyene kubitanga. Abakristo bagakunda igiceri c'Imana, bagakunda umugisha w'Imana kurusha uko bakunda Imana nyene umugisha. Isanganya riba nirihe nuko abantu babaho mu buzima bwo kwikunda, kuko iyo nkunda ibintu bigwiza umutima wo kwikunda, ariko iyo nkunda Imana nkunda n'umugambi wayo, nkakunda n'icimviro cayo, nkakunda n'ubwami bwayo, nkumva no kwitanga kubera iyo Mana ndayikunda, hama nkabanze yuko ibisigaye biri inyuma ni ivyanje, ko ari vya papa nanje ni ivyanje. Una munsi twuzuranye abantu bashaka ibikorane bibabwira ivyo bazoronka, ariko kandi ibice bidashika na 10% nivyo Yesu yakonsakre mu kutubwira ivyo tuzoronka mu mubiri. Ibice 90% yagiye atwigisha inyungu z'ubwami bwiwe no gukunda umutima wiwe no gukunda ubwami bw'Imana. Yagiye adukomunika gukunda we kurusha gukunda ibintu, kuko ibintu ni inyongezo atatupatia tu. Rero nk'uko umuvyeyi ababazwa n'abana bipfuza ko apfa ngo baragwe, n'Imana irababazwa n'abana bakunda ivyo ifise kurusha uko bayikunda. Yesu ashimwe. Nimba mwavyumvise mvuge ngo amen. Kuko abantu b'Imana intumbero y'ubutumwa bwiza si yo kudukundisha ibintu, kuko tukira abapagani twarakunda ibintu, none munsi abapagani baracakunda ibintu. Nta kuntu rero twokizwa kugira ngo no mu ishengero tuhasanga ubutumwa budukundisha ibintu, kuko ubutumwa bwiza budukundisha Imana. Na Yesu yaravuze ngo ibwirizwa riruta yandi, mukunda Imana n'umutima wanyu wose n'ivyimviro vyanyu vyose n'umushaha wanyu n'ubwenge bwanyu, abariko mukunda Imana. Niryo bwirizwa riruta yandi mabwirizwa yose. Hama igihe kabiri ukunde mugenzi wawe, we nturimwo, wumvise ko utarimwo, bwira umushati we nturimwo. Ariko no munsi mushaka ama predication yose azunguruke impande yawe, wowe ivyo uzoronka, wowe ivyo uzoronka. Ariko Yesu yaravuze ngo niwashaka kunkurikira wiyanke, niwashaka kunkurikira haleluya wiyanke, hama wikorere umusaraba wawe. Nta kintu kimwe kiryoshe mu mubiri mu gukurikira Yesu, byose no gutakaza gusa. Ntimuvyeme? Shaka mureke kuvyemera. Namambwira abantu ntimwese nimwakwiza imyaka 70 ibi muzovyemera, ko muzoba mwarabonye ubuzima, muzoba bamwe mwarahemukiye, abandi vy'Imana byarabavangiye, abandi mwarumvise imenga Imana yarabahemukiye, Imana yagumye hahandi ihagaze. Mufise imyaka 70 muce muvuga ngo ndakunda Yesu. Muzore mumva abantu bashaje baririmba indirimbo zo mu gitabo, nizihe baririmba izo mwijuru, kuko baba ari inararibonye, baba barabonye ibintu vyinshi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya, Bwana sifiwe sana. Muriko muramvyoga abantu b'Imana. None tuvuge ngo je sinkunda ibintu, ndakunda ibintu, je ndi umutabonere wa vrai, ndakunda ibintu, ndazi isaha nziza, ndazi imodoka ndiza, ndazi ibintu, ariko
ngomba kurinda umutima wanje ntukunde ibintu gushika naho kushaka kubikurikirana vyotuma mpemuka mu vy'Imana canke kubibura vyotuma nsara nkumva umenga niko wa mwanshere kandi igihe je agaciro kanje katari mu vyo mfise ariko agaciro kanje kari co mu c'Imana yangize. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Rero ngomba kubera amaso ikintu cyose n'ikibanza kiko kirafata mu buzima bwanje. Haleluya. Iri jambo kutabora, kutaba corruptible, iragira itabora. Iri jambo barikoresha mu Bagiriki mu gihe c'intambara. Hari igihe bashobora gutera igisagara. Bateye igisagara, baraturira igisagara c'abansi bakagifata bakabiba ivyo bibi ibindi bakabiturira. Sivyo? Rero muri uyu murongo bavuze ngo iragira itabora. Ni ukuvuga ngo hari igihe wasanga hariho nk'inzu canke hariho nk'ibikoresho batashoboye guturira kubera umwanya muto, ugasanga ibindi byose n'imisaka vyahiye, ariko ugasanga hari ikintu kimwe kimwe usanga nk'ikintu nk'iki vrema ukabona casigaye, igihe ibintu byose vyahiye coco kigasigara. Iki nico bita ikintu kitabora. Uravyumva? Ni ukuvuga ngo umuriro waturiye igisagara cose, ariko hariho ibintu bitashoboye kugigwa ko inkurikizi mbi n'umuriro nk'uko ibindi byose vyazimanganye, bagaca bavyita ibintu bitabora. Iri jambo turibona muri Yohana, turaribona muri Matayo. Mwihangane nsome naho ntasoma cyane n'umurongo mwese muzi, ariko ndawusoma ntarinze kugenda cyane muri Bibiliya kuko n'umurongo twese tuzi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amina. Matayo 6:19-20 haravuga ngo ntimwiyegeranirize ubutunzi ngaha mu isi aho ingese, uravyumva, zishobora gushika, ariko kandi aho abasuma bashobora kuza bakabomora bakiba, ariko mubike ubutunzi bwanyu mu ijuru aho ingese n'abambuzi badashobora gushika kandi aho ibisuma bidashobora gushika. Iri ni jambo Yesu yabwiye abantu agomba kubabwira ati nimwarondera aho mubika, nimwarondera uburyo muzigama ibintu byanyu, mubibikaho ingese zidashika. Ni ukuvuga ngo hariho ibintu ngaha mu isi bishobora kuribwa n'imbeba bigaturirwa n'umuriro, abasuma bakavyiba, ibindi bikagwa ingese. Ni ukuvuga ngo ivyo ni ibintu byose aha mu isi ijambo ry'Imana ryerekana ko, uravyumva, hagize gute, unasikia ntihakwiye kugira ngo hatuzigamire ibintu, ntihakwiye kugira ngo hazigame ibintu. Rero tukabwira ngo iragi ryacu ntirigira gute, ntiribora. Iragi dufise muri Kristo Yesu ntiribora. Ni ukuvuga ngo iryo ragi ufise muri Kristo Yesu riri muri vya vyizegwa wahabwa. Ni ukuvuga ngo ico Imana igusezera ntigishobora kubora, ntigishobora gupfa, ntigishobora no gutakaza agaciro, kigumana agaciro Imana yakivuganye, kuko ni Imana igishigikiye kandi niyo yagishizeho. Arongera aravuga irindi jambo, kuko ibi byose bavyita ubwoko bw'iragi ryacu. Ubwa mbere ntirigira gute? Semerera mwese. Ica kabiri ntirigira gute? Ntijyanduye. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti ntijyanduye. Niragira idashobora kwandura. Ni ukuvuga ngo iri jambo ryakoreshwa mu gihe ca kera umuntu yarashobora kuroga amazi canke akaroga akagezi. Mu gihe c'abantu ba kera amazi yarasanzwe agomba guha ubuzima abantu, bakayanywa ko bamwe bagapfa. Ni gute ikintu ciza gishobora gutanga urupfu? Ni gute amazi yahora amara inyota abantu bayanywa ko bagapfa? Nuko ayo mazi yaba yasutswemo umuti canke uburozi, ico twita ikintu canduza. Vyari vyanduza amazi, hakumara inyota akica kuko aranduye. Vuga uti kwandura. Rero iragi rya Kristo ntirishobora kwanduzwa. Iragi rya Kristo nta muntu ashobora kurivangira. Iragi rya Kristo nta muntu ashobora kuza ngo aricange n'ibindi bintu ngo rigabane uburyohe bwaryo canke rigabanye ubukomezi bwaryo. Iryo ragi tumufise ko ntirimeze nka ya mariba ya Abrahamu. Bibiri ivuga ngo amariba ya Abrahamu Abafilisitiya barayazibe, barayafurira, baragira gute, barayahumanya.
Isaka akaziburura rimwe bakarifurira bikitwa gute ngo bararihumanije, kuko iriba ry'amazi waba uvumbuye mu bugaragwa urishizemwo umwavu n'ivyondo acika amazi atanyobwa. Kubera iki? Yari amazi ariko aranduye. Uyu munsi kuri mugoroba naje kubibutsa ngo iragi Kristo aduha ntirigira gute, ntirishobora kwanduzwa, ntirishobora kwandura, ntirishobora gutakaza uburyohe bwaryo, ntirishobora gutakaza inkomezi zaryo, ntirishobora gutakaza akaranga karyo ka mbere, kuko ntirishobora kwanduzwa. Iryo niragi Kristo yaduhaye. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Muriko muranyumva agashengero ry'Imana. Aha Petero ariko abwira abantu bariko baca mu bihe bikomeye, arabibukije ngo iragi twahawe ntiribora kandi ntiryandura. Ntushobora gufata umugisha Imana yampaye ngo uwuvangemo ibintu bibi, kuko ntibishoboka. Habita kamata atabikijaribu kidogo, ahubwo bizokarisha uburyohe bw'umugisha wanje. Nico gituma Bibiri ivuga ngo vyose bikoraniriza hamwe kugirira neza abizera. Nukuvuga ngo nicagerageje kononwa, ahubwo gisohoka kikuzaniye, kikuvyariye ibirushirije uko vyari bimeze ubwa mbere, kuko bimera nk'umuriro n'inzahabu. Umuriro ntusambura inzahabu, ahubwo umuriro uryosha ubwiza bw'inzahabu. Yesu ashimwe cyane. Abari mu muriro Yesu ashimwe cyane. Ngira mu cyayo tuzosohoka usayangana, kuko ntawe ushobora guhumanya, nta gishobora guhumanya cyayo guhumanya umurage wa Kristo. Haleluya. Ca gatatu arivuga ko hano hantu siko aravuga ngo iri sezerano canke uyu murage dufise muri Kristo Yesu. Haleluya. Ntushobora kugira gute? Ntirishobora, ku murongo wa 4 arangiza avuga ngo ritazobora, ritanduye, ridatituka. Iri jambo ryakoreshwa mu kuvuga amashugwe. Ishugwe rirashobora kuvyuka mu gatondo risa neza rikagenda ryuma rikabora. Ijambo bakoresha mu Kigiriki rikuvuga iri jambo gutituka ni ukutabora. Iragi dufise muri Kristo Yesu ntirishobora kubora. Muko muranyumva agashengero ry'Imana, ntirishobora kubora. Siko hari n'ikindi gihe kubera umuyaga amashugwa amwe yumye, umuyaga warahuha bigasigara bimeze gutya, amashugwa akagenda akazimangana. Ariko iragi dufise muri Kristo ntirishobora kuzozimangana, ntirishobora kubura, ntirishobora kuva mu kibanza caryo. Rirahari, rararihawe, ntiritituka, ntiricuya, ntirizimangana, ntirihava. Ivyo nivyo dufise muri Kristo Yesu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Reka rero ngende mwikorosi ryo kuja kurangiriza ku muntu yitwa Dawidi. Ejo naramuvuze sinamuheza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagomba kuvuga Dawidi kugira ngo bamwe batahura ico ndiko ndashaka kuvuga ico arico, kuko hari igihe umuntu avuga ibintu vyinshi abantu ntibavyumve. Ariko reka nkoresha akarorero mwese muzi, kandi narabemereye sinza gusoma izi nkuru zose kuko gusoma biri mu bintu bidutwara umwanya. Ariko ndavugaho imirongo yanditse, muraza kuyisoma muhira nimba mutari bigaba vyo mu mpwemu. Kandi kenshi abantu baciye bitabira baba bahakwa. Haleluya. Turi kumega abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iragi ryacu ntirigira gute? Ica mbere, ca kabiri, ca gatatu, ntiribora, ntiryandura, ntiritituka. Yani rirakwije. Rirakwije. Iryo niryo mvise muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iri niryo twahawe nk'ishengero. Turarifise muri ubu buzima, kandi uravyumva tuzoba turirimo mu buryo bwagutse no mu buzima bw'ibihe bidashira. Haleluya. Aya n'amajambo ya Petero yakoresha kugira ngo ishengero ry'Imana ryubakwe, ryibutswe yuko twebwe abo turi tudakwiye gusamazwa n'intambara tuba turiko turacamo mu gihe cuno munsi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Dawidi rero John aravuze ngo se ntiyigeze amutumira mu munsi mukuru. Igihe yatuma ko abana profete Samuel yahageze, Dawidi ntibamutumiye. Ariko nako ndashaka kubereka urugezo rw'ingene umuntu ashobora kubasuzugurwa, cyane cyane mu mico nk'iyi ya kera y'Abisirayeli. Abo bana b'abahereze barasuzugurwa. Se yakiriye abantu, ariko kandi ntanatumiye Dawidi kuko atibaza ko yo bari mu gitigiri c'abantu Imana yotoranye. Sivyo? Hama
profeta abuze uwahezagira aravuga ati nta wundi ufise. Umutama aravuga ati baje harako mfise ntarinze gutakaza umwanya ariko nawe ndabona ugira utesha umwanya kuko sinibaza ko yicuza kuvanayo. Nimba muri aba bahungu banje ubona nga harimo n'abagenerale sinibaza ko hari ikintu uza kuvana muri kajya kantu. Ni mukazana. Bakazanye Samuel ngo Imana imubwira ngo suka ko amavuta wonyene. Ejo narangize mvuga ngo bamwe muri mwebwe babasutse ko amavuta ntimusubira kuragira. Sivyo abantu b'Imana. Babasutse ko amavuta muca muguma muri town. Babasutse ko amavuta muca muguma hano nko muri ville hano nko kuri bata nyene mugasobeka. His Excellence. Ariko Dawidi bamusutse ko amavuta se aciye asura kumurungika hehe hariya kubera iki abantu b'Imana. Amavuta ari ku buzima bwawe hari igihe Imana iyagusuka kandi ikabitaremera ko aboneka ikabitarakwemeza abantu. Burya Imana niyo yemeza umuntu abantu ni Imana. Ntuzugire komba ngo haba ni woni hawa ni itiki hawa ni kubali wananipinga ugatutanga kugenda penye batakuitika. Ndugu yangu unachoka. Uzohore wibuka ko na Dawidi yagize gute yasubiye ku itongo hehe inyuma y'intama. Umviriza iyindi nkuru aho onya ni muri Samuel wa mbere hehe. Uravyumva Samuel wa mbere gice ca 16 hatubwira Dawidi asigwa amavuta. Usomye muri Samuel wa mbere gice ca 17 aha hose ngena ndabaha amashapitre udashaka gusoma chapitre azoba vraiment ari wa wundi navuga. Muri chapitre 17 Sauli afashwe n'abadayimoni. Uravyumva iyi nindi sije ryoshe afashwe n'umudayimoni umumarayika Imana imurungikiye kubera kutumvira. Baramubwira ati wowe nubwo ufashwe n'impwemu hari uwundi muntu tuzi twomuhamagara. Iyi ni chapitre ya 17 muri Samuel wa mbere gice ca 17. Hari umuhungu wo kwa Isayi twomuhamagara iyo wewe ari kararirimba canka avuza inanga impwemu mbi zokuvamwo kuko uyu mwana n'igitangaza. Mwibuke yuko ibice birenga 50% by'amazaburi byanditswe na Dawidi. Dawidi ndamukunda kuko Dawidi n'umukunzi w'Imana akunda Imana ku buryo ukwibaza kama ni rofa. Ariko nakubwira ikintu kimwe hari giye gukunda Imana bituma umenga umuntu asa ni rofa. Aho ngenda kwibutsa ikintu kimwe yuko ugukunda Imana nyene hari giye usa ni rofa kuko gukunda Imana ntureponda kuri principe zisanzwe zo ngaha mu isi. Haro n'abahora bashaka kubivamo bakije ngo ugira ungaye rero ngo nuko ngo nakijijwe ngo bibaza ngo gusenga rero ngo ni ibintu ngo byo kuza yo oya gumizako hariho igihe ivyo bigomba kubaho mu buzima bwawe. Semeni amina kubwa sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bagenda bimuka n'amashengero kuko hari ikibanza bataraguha canke hari igikorwa bataraguha ngo haba ni woni. Hata nikwambie utateseka kuko Imana irashobora gutuma abantu batakubona kandi uboneka kandi igatuma banakubona umenga ni warukwiye kuboneka. Imana ni ituma umuntu ashigwa hejuru kandi Imana ni ituma umuntu asubizwa hasi. Vyose bihagaze kuri yo. Rero akazi kacu na responsabilité yacu n'uruhara rwacu no kwikundanira niyo Mana no kwimatanira niyo Mana nishinga ibihe nibigirura nituma bishoboka nituma igira gute. Niyo yabwiye ishengero arabwira ishengero ngo heraba nshize imbere yawe umuryango haleluya wuguruye nta muntu numwe ashobora kuwugara. Ivyo ni Imana ibikora si umuntu abikora. Dawidi nk'umuntu yibera imbere y'Imana ivyo yarabizi. Baramuzana nk'umuririmbyi yirukana abadayimoni ariko mwibuke ko ari king, mwibuke ko ari mfalme. Arashitse kwa Sauli uravyumva araririmbye ngo impwemu mbi zifashe Sauli. Dawidi akaririmba. Dawidi aje kuririmba ngo Sauli akumva ngo yuzuye amahoro bari kuvuga ngo yuzuye impwemu vrema. Nimba yaca avuga no mu ndimi ngo aho bakumva ngo Sauli akumva ngo aramerewe neza ngo akunda uyo mwana ariko muri ko vyaheza ashaka no kumutera amacumu. Bwira umesha uti probleme fasi yote. Kunyumba probleme, kuri mission probleme. Kandi ndibaza yuko Dawidi ashitse kwa Sauli akamuvugiriza yebana yaba ari umukarismatike wo muri no myaka yo guca avuga ngo Mungu anafungua na ingia ku pale. Ariko umwana yarashitse kuri pale uravyumva hakumwama avuga ngo mengo hari ibindi ushoboye. Ahubwo ataba kumena agatwe kiwe. Ngo Dawidi acagira gute ngo sasubira kumutumako
murazi aho Dawidi yasubiriye ngo asubira inyuma y'intama za se, aho nyene ni muri chapitre 17. Mwari mubizi yuko habujya Dawidi avuye kuri pare yasubiye kuragira. Muko muranyivaga abantu b'Imana, muriko muranyumva? Haleluya. Ico ndiko ndashaka kuvuga ni iki abantu b'Imana? Je ndiko ndavuga kwiragi. Iri ragi ntiribora, ntiritituka, ntirigira gute? Navyibagiye ntirigira gute? Nushobora kujyanduza, nushobora kuricafuza, riri permana, rihagaze kwa kundi nyene, nta ushobora kurikura ku gutwi, nta ushobora kurivunagura, nta nushobora kurihonda. Niragi. Dawidi arazi ko yagizwe umwami naho abantu bataramwakira, ariko arazi ko ico Imana yamugize yakigize numurage, nta ushobora kumwaka. Reka kugwana n'abantu ngo baragukuye mu vy'Imana yagushizemo, bo bishobora atariyo ibarekuye. Yesu ashimwe cyane. Mbega wewe ivy'Imana yaguhaye wowe bigwanira udashaka gusara, niwe munyezamu. Ijambo riravuga ngo abazigama igisagara. Haleluya. Iyo ataruhora hagiteramiye, abagiteramira baba bagira gute? Bakeshereza ubusa. Wamekesha, wameona yote, lakini ebana ule mubandi bamwita gute mu Kiswahili? Adui tu. Adui anaingia. Yesu ashimwe bantu b'Imana. Yesu ashimwe bantu b'Imana. Sugukesha, sikubw'inkomezi, sikubw'imikogote, sikubw'ububasha, sikubw'ubwamhemu yera. Haleluya. Mugomba kwizera yuko hari hiragi dufise muri Kristo Yesu. Ugomba kwizera yuko hariho ivyizigiro bizima dufise muri Kristo Yesu, bidashobora gupingwa, bidashobora kugwanywa, bidashobora guhagarikwa. Mwumva biriko birabaruhura? Abari barushe birukanga cyane, mwumva biriko birabaruhura gutahura ibi bintu? Nimumbeshe, umviriza. Dawidi acasubira kugira gute? Kuragira. Arasubira araragira. Arasubira araragira. Umwami ariko amavuta y'Imana, arasubira araragira. Araragira. Barizo mico turi gukora iki? Ngo je ngo nahereye ngo nkora ibintu by'amatoilette, kandi jewe ndi profete canke ndi ntuzenya, jewe harageze batande kuyu ku kwezi naondoka. Dawidi arasubira kuragira. Dawidi asubiye kuragira, murazi mission yiwe ya kabiri, bamurungise kugaburira bene wabo. Aha ni muri chapitre combien? Chapitre 20 combien? Chapitre ya 24. Se bamubwira ngo genda ugaburire bene wanyu. Ashitse ngo ku rubuga atangura kubaza amakuru ya Goliati. Muravyibuka? Muribuka ko kandi yamwishe. None bande bazi yuko aje kwica Goliati, Dawidi baciye bamugira umwami. Muravyibuka? Yaciye aba umwami. Hari abavuze ngo yegoye. Nukuri barariraguye. Aje kwica Goliati. Uravyumva, agashimwe bamwemereye n'umugore w'umwami, umukobwa w'umwami Pluto, ko ari wazotahukana. Ariko ndabona Dawidi no mukuja kwica Goliati, Dawidi ntari kabironderamwe akaryo ko kuba shefu. Ariko Dawidi ni umukunzi w'Imana, ni umukunzi w'ubwami bw'Imana. Ntashobora kumva ingene intakebwa yotuka ubwoko bw'Imana, bufitanye isezerano n'Imana. Ico nico cari kimugwaje. Yaragwajwe n'ivy'ubwami bw'Imana, ntiyaragwajwe n'ivyiwe, ntiyaragwajwe na promotion yiwe, ntiyaragwajwe na mariage yiwe yatevye kuza, ntiyaragwajwe n'amamiliyoni atararonka. Sivyo vyari bimugwaje, ariko yaragwajwe n'intakebwa iriko iratuka ubwoko bw'Imana, bufitanye isezerano ry'Imana, isezerano ry'intaha ava, isezerano ry'amaraso. Aravuga ngo birashoboka ko uyu muntu atuka ubwoko bw'Imana. Kubera iki abantu b'Imana? Ishengero rirakeneye abahungu n'abakobwa bafise ivyimviro by'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bakozi b'Imana, ishengero ryo mu gihe c'iherezo turakeneye abantu bafise umutima w'ubwami bw'Imana, babakunzi b'ubwami bw'Imana kurusha uko abakunzi b'ico bazovamwo. Vuga ubwami bw'Imana. Abagore baca baratangura baramukwegera. Dawidi yishe bangahe? Ntuzenyagira bangahe? Si problemi naingie. Problemi ni yaciye yinjira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nguwo Dawidi atanguye kurara mu mabuye, nguwo Dawidi atanguye kurara mu mashamba, nguwo Dawidi atanguye kurara hehe, nguwo Dawidi atanguye kwirukirirama. Probleme. Hari iragi ritera probleme.
kandi ikintu mutazi ni uko ibibazo byinshi dufise nk'abantu b'imwemu ni ibibazo dufise bivuye ku iragi dufise, kugira ngo satani akunda bikoreshe atuvane mu ntumbero nyamukuru y'Imana, kuko Imana irazi ko itekeye ubutunzi n'uburyohe butagira uko bungana. Satani nawe narazi yuko uburyo bwonyene bwo kugusamaza aguteza ibibazo hirya no hino kugira ngo uje kuvyiyokupa, kugira ngo uje kubigwanamwo, ukava ku izamu ryawe ugatangura gushiramo akaboko kawe kugira ngo ufashe Imana gushitsa umugambi wayo, nayone ukayegeza kure. Sinzi ko muko muranyumva, muriko muranyumva gashengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nyarutsa gatoya, muribuka yuko igihe kimwe Dawidi yaronse akaryo ko kwica Sawuli? Muravyibuka? Yavuze gute? Sinshobora gushira ukuboko kwanje kuwagize gute? Kuwasizwe amavuta. Dawidi yari yaratahuriye ibanga ry'aya mavuta, yarazi camubayeko, yarazi yuko aya mavuta arepresenta igikorwa ca mpwemu yera n'ukwemerwa kwa mpwemu yera kuri uyu mugabo Sawuli. Aronka akaryo ko kumwica, abandi bakavuga ati Mungu anatupatia. Muramaze kumenya aho abakristo bavuga ko Imana ibahereye akaryo, Imana irampaye akaryo. Ariko Dawidi aka karyo na timi mukurikira yaramubwiye turaronsa akaryo umuntu w'Imana, uraronsa akaryo kwera Imana iramuduhaye, ahubwo ngira babe magize n'isengesho ryo gushimira Imana ko ibishuye. Sawuli arasinzira ariko aragona, turi hejuru yiwe, mbega igitangaza. Ariko kandi Dawidi wewe yumva yuko nimba Imana yarabikoze ikankura hari inyuma y'intama ikanzana abanyibagiye, si jewe nzogira uruhara mu gushitsa umugambi w'Imana. Imana yonyine afise ukuntu izobigira, je ntarinze ndashira mu kuboko kwanje. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Muriko muravyumvaga abantu b'Imana? Haleluya. Niyo iraga, niyo itanga, niyo irekura, sishobora kuvyinjiramo. Erega Dawidi yaragizwe umwami, bamugira umwami bwa mbere i Heburoni, bongera bamugira inyuma y'imyaka 7 n'inusu umwami Yerusalemu. Igihe yasizwe gatatu bikonfirma icabaye ubwa mbere, ariko kwaca mu bigeragezo byose, ikigeragezo cyose kimushikana ku ngazi imwegereza icyo Imana yari yaramusezeraniye, kugeza aho umunsi umwe Imana yagikoze abantu bose bakamwemera, bakamwizigira, bakamuha ico kintu. Siko abantu b'Imana. Ariko kandi n'igihe yasengerwa akemegwa agasigwa amavuta i Yerusalemu, n'abansi biwe bakaza kumusaba ikigongwe, n'umuhungu we yarigeze kumwirukana hanze. Sivyo? Umuhungu we yaragize gute? Yaramukubise kudeta. Ndiko ndarangiza. Haleluya. Vuguti Dawidi umuhungu yaramukubise kudeta. Haleluya. Musi umwe gushika naho umuhungu wa Sawuli wo munzu ya Sawuli muri Samuel wa 2 igice ca 16 ku murongo wa 8, ati umuhungu umwe atangura kumutuka wo kwa Sawuli wo mu muryango wa Sawuli. Uravyumva? Aramubwira ati ingoma yawe yagiye. Uravyumva? Imana yahaye umuhungu wawe Absalomu. None raba, uravyumva? Waronse icukwiriye kuko uri umugabo w'amaraso. Abishayi na Serugiya bo n'abasirikare ba Dawidi baravuga ati ariko iyo mbwa ipfuye. Wana abantu babona umuntu yapfuye kandi akiriho. Yani aba bari abasirikare ba Dawidi bakomeye, uyu muntu bamuraba yapfuye. Baravye ico bagira bamukorere, ntibibaza nuko yoba akiriho, bati iyi mbwa yapfuye. Mu yandi majambo niko barabwira Dawidi vyamaze kuba nk'abakonstatamor. Uravyumva? Iyi mbwa yapfuye ntiworeka tukayihekenya. Denjo gituma bintangaza ndiko ndabona abakristo bafise indirimbo zo kwihora vrema. Indirimbo zo muri myaka. Wataniona, ufise probleme yihe vrema? Ufise ikibazo iki? Eske wowe baza ko vrema business y'Imana na business y'ijuru yuko wowe ubonekana? Siko, uyu mugabo aratutse Dawidi. Haleluya. Dawidi arabishura ati erega uravyumva ni mumureke. Siko, ehera Imana yanje, mwana wanje yankuye ku ntwaro, wava mu nda yanje ashaka kunyica. Wo Benjamini wewe nta gitangaza ko areka arantuka, ni mumureke antuke. Siko, anamvume kumbure ni yaheza kumvuma. Uravyumva? Yatumwe n'Imana
Samuel wa kabiri 16:12 ati kumbure niyamara guheza kuntuka Imana iraza kubona ingene nakengerewe siko hama izoca impa imigisha. Murumvaga abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana iraza kubona ingene yamvumye hama icingira gute? Icimiki. Imana yavuze gute kuri Abrahamu ngo uzokugira gute? Azogira gute? Bantu b'Imana iri niragi ry'abizera. Muriko muranyumva? Iri niragi ry'abizera. Dawidi yarizera yuko niyamuvuma Imana iza kumuhezagira. Uravyumva? Nigihe bahamagara profete yariye kashe ngo avume Isirayeli. Hageze ko bavuma ngo yarabaraba akava ngo ingene ari beza. Ngo ingene bakomeye umenga ni intambwe. Akumva biranka ko bivuma bakamukwega ati wa twaguhembeye iki twaguhembeye kuvuma none uri kurahezagira bakamutwara mu yindi korosi ngo barabire ngaha rero bavume ubura babona neza yabara bakavuga ngo eheraba ngo ndabona ata muntu numwe azobahagarara imbere kubera iki abantu b'Imana. Profete naho yari yariye kashe. Profete yari yariye kashe byinshi ariko yarazi ko hamwe no kujya kashe. Vuga uti hamwe no kujya kashe. Ntushobora kuvuga uruzira rw'Imana. Ntiribora, ntiritituka, ntiryanduzwa. Ico yasinye kiraba. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mwoba mwarusha. Ibi bivuga ngo Dawidi yari yaratahuye yuko atakibi canke iciza n'abamutuka n'abagira gute yari yaratahuye ko mu bisanzwe aba bantu bose bafise autorisation y'Imana. Ibi byose biriko biraba kuko Imana yavyemeye. Ariko sinoca nja kubahana kuko yabatumye yabatumye. Ariko navumilia na mezea saa ingine ule Mungu vrema ataona mateso yangu. Haleluya. Angire gute vrema anijali tuseme nini anifanyie nini anyibuke amumugisha. Ni bande bazi ko Dawidi yagarutse ku ntwaro sivyo? Ndashaka kurangiriza rero ku bintu bikeya uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nimusome Zaburi ya 23 ku murongo wa 6. Haleluya. Zaburi ya 23 mwese murayizi uwo murongo murawumva ngira mvuge. Murongo wa 6 bamwe bayizi bayitanguriye hejuru bayihereye hagati baca bazimira yani baraborotse. 23 murongo wa 6 nukuri ivyiza n'imbabazi bizonkurikira iminsi yose y'ukubaho kwanje. Haleluya. Ndashaka muhaguruke twaturira ijambo rero. Muhaguruke twaturira ijambo muvuge ngo nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yanje yose yo kubaho. Haleluya. 1 2 3 nukuri ivyiza n'imbabazi bizonkurikira iminsi yose yo kubaho kwanje. Haleluya. Haleluya. Nibiki bizogukurikira? Nibiki bizogukurikira? Bizogukurikira imyaka ingahe? Umyaka umwe, imyaka 2, imyaka 3. Nimumva ko twakompoje indirimbo imyaka 4. Reka sindabigire birebire bizodukurikira iminsi yacu yose. Mbega tuzobikurikira? Tuzoja kubisengera? Tuzobibohoza? Oya! Ivyo niba bisengera inyoni zirabihabwa. Inyoni zirabihabwa. Haleluya. Amashugwe yambaye ubwiza. Iyo sisije ya priere ivyo niba bisengera kirazira nibasengera umugisha. Twararazwe twarawuhawe dusengera intambara zo mu buryo bw'impemu tukirukana abadayimoni tugasengera ingwara tugasengera ibitugerageza ariko umugisha jamais. Twohera he kusengera? Yaraduhezagiye imigisha y'ahantu hose yo mu buryo bw'impemu y'ahantu hahehe ho mu ijuru. Hejuru y'ivyo twicaranye na Kristo hehe ahantu ho mu ijuru. Hamabo tugwana saba inyama n'amaraso ariko tugwana n'impemu mbizaheza ahantu ho mu ijuru. Mbega tugwana n'impemu ziri hehe? Aho turi canke aho tutari? Aho tuba. Come on. Nico gituma rero yo
ndashimira Imana. Hari igihe murangira ubwoba ko ntasengera umugisha wanshika ko nkaca ntangara nkamenya ko binemezanye n'Imana, kuko ico kibazo Yesu yaragikemuye ku musaraba, kiri mu murage wacu. Dawidi yaravuze ngo ivyiza n'imbabazi bizogera gute bizonkurikira iminsi yanje yose, nawe nazokora iki? Stop. Wowe umviriza responsibility yawe. Nimba umugisha uzodukurikirana, twe tuzokora iki? Tuzoba mu ngoro imyaka yacu? Mbega bivuga ngo tuzoba turi kuri eglise? Oya, tuzohora mu nyonga h'Imana, twihweza Imana, tuvugana n'Imana. Lemblo sheteleko tieleblo sha tekeleblo shendeleko, tubana n'Imana, dusangira n'Imana, dusabana n'Imana, duhishurirwa amabanga y'Imana, dukura. Uko dukura dushika mu gigezo ca Kristo, aho aturaga, kuko umwana akuze baramuraga. N'umwami ngo hari ibirato vyiwe yanyegeza mu cumba. Abazi histoire akagakuru nakumvise mu minsi yahera, umwami ku kirimba mu cumba ciwe hari ibirato vyiwe, atemera ko umwana mukuru yinjira mu cumba. Kubera umwana mukuru yinjiye mu cumba akubaho kagasohoka yambaye bijya birato, bakamubona hanze yambaye ibirato vy'umwami. Umwami baca bamuha proposition yo kwiha ubuki kubera ujya mwana w'imfura yavyambaye. Muravyumva siko? Mu bana umwami yirukana binjiye mu cumba ciwe, yari mukuru samuragwa, hoci sohoka, kuko yatinya ko mu kwambara ibirato vyiwe muramplase. Ariko twebwe uyu mwami wacu ntadutinya, ariko yavuze ngo kugeza aho muzokura mu rugezo rwo kunengesera kwa Kristo. Mu Baroma haba hari umusirikare ntiyabangana nkanje, ariko hariho stature parfaite, nta muntu umuganga ari ngaha. Basi nimufate kari jewe, kugira ngo mwinjire mu gisirikare c'Abaroma bagomba kuraba ingene umuntu ari umugangi n'ibitugu vyiwe. Nta dusirikare tungana nk'uku kwanje twajamwo. Baramuzana impande ya ca kigabo bagaca bati uyu ntakwije, naho ari volontaire ntakwije, naho abishaka ntakwije, aronze ntagira amagufa, amagufa bafise abonze, uravyumva, ntagira inyama, ntagira ibitugu, ntagira ako uyu muntu yotabara Roma. Bakamuzana ku muntu afise igihagararo. Nico Paulo yavuze ngo kugeza aho muzokuza mu rugezo kukunengesera kwa Kristo. Uko kunengesera wari wa mugabo w'umuroma w'igange, udafise taye yiwe ni winjira mu gisirikare. Benshi muri mwebwe ndiko ndabaraba ntawe ari kwinjira. Yesu ashimwe cyane, Bwana sifiwe sana. Rero iyo turiko turarondera Imana yacu, iyo turiko turasenga, iyo twisonzesheje, iyo tugira gutyo turondera mu nyonga h'Imana, tuba turiko turashaka ngo Imana idusongongere, idusororere, iduhe regime A na B na C. Haleluya, tubandanye gukura, kuko uko dukura aduha imfunguruzo z'ibisagara, uko dukura aduha imfunguruzo z'ibihugu, uko dukura aduha imfunguruzo z'amahanga, uko dukura aduha intsinzi ku vyatunesha. Ashaka abana bakomeye, ntashaka abana baguma barira ngo sinaronse ibigo sinagize gute. Oya, ivyo vyana birabishe. Ego bararyosha, ariko iyo kiguma kirira n'ibiseru, kikarira mu gatondo cahora ugatasa sita kigasubira kikatsa imotere kubera wowe ushitse urise. Ivyo bintu nivyo guma biryosha, naho abana baryosha tubashaka bakuze. Na data wo mwijuru adushaka dukuze. Kubera iki? Kuko afise iragi yaduteguriye agomba kuduha. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuko rero ndashaka dushimira Imana ko yaturaze turangiza igikorane cacu cuye kuri uyu mugoroba. Haleluya. Hari abaraganwa na Kristo bari hano hantu, hari abarazwe bari muri kino kibanza, hari abafise umurage muri kino kibanza. Reka gutinya ngo bariko barakugwanya, ntibashobora kuwukorako. Reka gutinya ngo bariko baragusuniguma mu kibanza cawe. Oya, Satani agomba wigwanirira Imana ibivemwo, ariko bireke birengane, bireke bikoreke, reka bibe, reka babigire, reka bakugwanye, reka bakuvuge. Haleluya. Reka kuja mu masengesho y'ubwoba ngo ninjiye muri 21 jours bariko barangwanya ku kazi. Uravyumva, twebwe ubwoba ntibuturungika mu masengesho, ukwizera niko kundungika gusenga. Mwavyumvise abantu b'Imana, ubwoba sibwo bundungika mu masengesho, ariko kwizera niko kundungika mu masengesho, yuko Imana ifise icyo ishobora kubikorera. Kuko iyo dusenganye ubwoba tuba tuvuye hanze y'ukwizera. Umurongo wa 5 twasomye ngo abo babiragwa bazozigama n'ubushobozi bw'Imana n'ukwizera kwabo.
Bwana sifiwe sana. Ndashaka dusenge. Haleluya. Ndashaka dusenga, ndashaka kumva ikirere c'amasengesho hano hantu, cyo gushimira Imana ko yaturaze muri Kristo Yesu, cyo gushimira Imana yuko naho abantu boguhagurukira badakwiye kandi badashobora kuvuguruza ico Imana yahaye ubuzima bwawe, ntibishoboka, ntavyo boshobora. Haleluya. Singomba yuko turirimba, ariko ndagomba yuko dusenge dushimira Imana. Ndagushima Imana ko wandaze muri Kristo Yesu, ndagushima ko iragi warishize ko kashe y'urupfu rwawe, ndagushima ko imbabazi zawe Imana yo mu ijuru, ndagushima kuri uyu munsi, muri uyu mugoroba, yuko watugize abaraganwa na Kristo. Ntitutwitwa abashumba, ariko twitwa abana mu nzu. Ivyawe warabiduhaye, waduhaye uburenganzira, watugize abadasanzwe, waduhaye iragira itabora, waduhaye iragira itandura, waduhaye iragira idatituka, waduhaye iragira idacuya, waduhaye iragira ikwiriye. Haleluya. Nimba abavyeyi bazi kuraga, wewe waraturaze kandi waturaze vyiza. Ivyo wewe washimye ukabiduha Mana yo mu ijuru birahambaye. Ndagushimira yuko Mana washize ko ikashe, washize ikimenyetso kuri iryo ragi. Cyo kimenyetso washize ko n'urupfu rwa Kristo, uturungikira na mpwemu yera ngo acike, haleluya, acike ikidodo kitavuguruzwa, yuko amasezerano yose Imana yashezeranye azoshika kandi ari yes and amen, ayuko ari ego kandi akaba ari amen. Ayo niyo masezerano yawe. Ndagushimira ico wangize, ndagushimira ingabire y'agakiza waduhaye, ndagushimira ivyizigiro bizima waduhaye, ndagushimira ivyo vyizigiro bitumenyesha iragi twahawe. Oh Yesu we, habwa icubahiro kuri uyu mugoroba, habwa ishimwe kuri uyu mugoroba. Turi ngaha gukenguruka Mana ivyo waduhaye, turi ngaha gukenguruka Mana ivyo watubikiye, turi ngaha Mana yo mu ijuru kubikenguruka, kubigushimira no kwiyumvira kuri wewe Mana, kuko ivyo wamaze kubikora, kuko ivyo wamaze kubifundika, kuko ivyo bitavuguruzwa, kuko ivyo wamaze kuvyemeza, kuko ivyo wamaze kubishinga. Natwe turaje kukurondera, natwe turaje mu nzu yawe, dushaka wewe, dushaka Imana, dushaka kukumenya, dushaka kugukunda, dushaka kwezwa, dushaka gutunganywa, dushaka kubohoka, dushaka gukurira muri wewe kugira ngo dushike ku rugezo ruguhimbara. Mana, uko dukura uraduha, uko dukura, uko umwana akura mu muryango baramutuma ku ibutike, uko yongeraga kura bakamutuma muri banke, uko yongeraga kura papa we bakamuhebera carnet de chèque, uko yongeraga kura sakamuhebera entreprise. Erega Mana, ico dushaka no gukura, ico dushaka no gukura, ico dushaka no gukura, ico dushaka no gukura Mana, ico dushaka no gukura. Kuza Mana aba bantu bari hano hantu, kuza aba bantu turiko turaganira aya majambo, kuza umuntu wese turiko turaganira aya majambo muri iyi minsi, kuza umuntu wese agendere ku ntambuko Mana, ahataciruka inyuma y'umugisha nka Dawidi uko yari ameze atiruka inyuma y'umugisha, ariko aho twiruka inyuma yawe nawe ukatwirukansa umugisha inyuma, udukurikira ukatwomako, natwe tukaba muri presence yawe, tukaba mu bwiza bwawe, tukaba mu kubaho kwawe. Sheketelebosh, sheketelebo. Hallelujah, 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 hallelujah. Washaka kuduza ivyo biganza vyawe. Ndashaka umuntu wese adugije ibiganza vyawe muri kino kibanza. Hallelujah, 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 hallelujah. Waraduhezagiye Mana, waratugiriye neza Mana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Baba, asante Yesu, asante twakuabudu, twakuabudu, na majwi yacu arenze. Pokea sifa Bwana, pokea sifa, pokea sifa,
Oh, akira icubahiro ma, akira icubahiro ma, akira icubahiro ma. Twifatanije n'ijuru kukugira ngo akira icubahiro ma. Pokea sifa baba yetu. Oh, jioni ya leo pokea, pokea, pokea. Turagushimiye Mana ivyo wakoze ma. Nta mumarayika ari gushobora kubikora, nta muntu ari gushobora kubidukorera, nta muvyeyi ari gushobora kubidukorera, nta bagenzi bari gushobora kubidukorera, nta nshuti ari gushobora kubidukorera. Mana turavuze ngo pokea, pokea, pokea baba yetu, pokea Yesu. Twakuabudu, twakuabudu Yesu. Abudu, abudu, Hallelujah. Mana ni wowe duhaye icubahiro kuri uyu mugoroba Mana, ni wowe twubashe kuri uyu mugoroba Mana. Mana hari igihe tuza tuje kwiyumvira ibyo tuje kuronka Mana, ariko turagushimira ibyo watubikiye Mana, turagushimira ibyo waturonkeje Mana, turagushimira ibyo wakoze Mana. Twiyubaka muri ivyo, tukiremeshereza muri ivyo, tugakurira muri ivyo. Haleluya, tukaguhimbaza kubw'ivyo. Turavuze ngo ishimwe ryose, ishimwe ryose, semerera ngo ishimwe ryose, semerera ngo ishimwe ryose. Haleluya. yeah. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Reka tukiri muri ubu bwiza bw'Imana nyene tumusabe umuvyeyi mukuru w'isengero yegere hano kugira ngo agire ico atubwiye kandi acahezagira n'ubwoko bw'Imana igihe tuzoba turiko turarangiza. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Wewe umema, wewe umema, wewe Reka tukomere amashi. Reka dukomere amashi menshi Mana, reka tuyikomere amashi, reka tuyikomere amashi. Hari nishimwe twoshira ku Mana, nta kindi dushobora twoshira ku Mana. Tuyikomere amashi kandi tuyivugirize impundu Imana iragahezagirwa. Reka tuyisubize ku icubahiro, tuyikomere amashi niyo Mana ikwiye gushima. Yivugirize impundu iyo Mana irakwiye gushima, tuyikomere amashi. Hari nishimwe dufite ku ngoroya. Ayandi majambo twokoresha imbere yayo, nta yindi mvugo dufite, nta kindi dushobora gukora kuri uyu mugoroba. Twokomera amashi Mana uko turi kumwe, twoyikomera amashi yo Mana, twoyikomera amashi yo Mana, twoyikomera amashi yo Mana irabikwiye, twoyisubiza ku ishimwe. Nta yandi majambo dufite, twoyivugiriza impundu. Haleluya, haleluya, haleluya. Majambo dufise twokoresha kuri uyu mugoroba imbere y'Imana yacu. Nidufise irindi shimwe, nidufise ibindi twovuga kuri uyu mugoroba kuvyiza nk'ibi. Petero yarazi icari karavuga, aha avuga ati Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo iragahezagirwa.
yavuza iragaheza yaduhezagira imihezagiro yose y'ahantu ho muri Kristo Yesu turi kumwe nayo ahantu ho mu Mana tuyikomera amashyi yo Mana iragahezagirwa ntidufise ayandi majambo dukorera ntidufise iyindi mvugo twoyisubiza ku icubahiro Mana iragahezagirwa yo yisanze ihezagiye nico gituma imihezagiro yayo iciha ku bakozi bayo kugira ngo natwe tuyakireko reka dushimire Imana ivyiza dukoreye muri iri yinga hano muri Fekaburohero twongere tuyikomera amashyi kandi iyo Mana iragahezagirwa turakengurukiye abantu bateguye izi nteguro bateguye iki gikorane ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana niyibaha gukunda no gukora ibiyihimbaye Imana yarabahaye barakunda baca bakora ibiyihimbaye turakengurukiye umukozi w'Imana umwami Yesu amuhezagire amwongerereze umugisha kuko muri iki gihe muri iyi generation muri iyi minsi nimba hari ibihe bigoye nibihe hagati y'amagenerasiyo ariko arahana inkoni bamwe babinjira abandi bakarengana ico n'igihe kiba kigoye kandi kigoye ku mpande zose kigoye kubarengana kigoye no kubagomba kwinjira bamwe bavuga bati batevye abandi nabo bavuga bati turagiye biba ari ibihe bigoye nico gituma hakeneye ukuboko kwiza kw'Imana kuri umwe wese no ku wundi Imana ishimwe cyane kugira amavuta ukamenya ko yafise Yeni twari bwayage buriya Yesu ngunda kuyanga mukozi bana n'abantu jewe uzokurondera tuyage nabarya abandi bose ubona wumva bambaye vya bindi byose je ntituyaga barambona ngo tuyaga ariko ntituyaga jewe uzokurondera nawe warumaze kumbona uzokurondera tuyage ntitwari bwavugane na telefone yawe ubu nzoca ndayirondera ubu ntayonze toja tuvugana dukomera amashimani Imana iragaheza umwami Yesu abahezagire ko ukwihangana kwanyu ibihe vyiza nk'ibi turabishimiye Imana turakengurukiye abakozi b'Imana Imana nyene amahoro ibahezagire nejo tuzoba turi ngaha kandi niyo mpamvu nshimiye Imana ko nanjye nagiriwe ubuntu nkabangaha kuri uyu mugoroba nari maze iminsi mu rugendo ariko nanezerewe ko nabaye hano ngumva aya majambo twese twumvise Imana ibagirire neza tugomba gusenga Imana muce mujana n'umwami Yesu ejo amasangira murayazi narya nyene tuzokomeza kuba hano kandi Imana izodukorera n'ibindi Imana igiye gukomeza kuducurira amajambo reka dusenga Imana mwami Yesu Kristo twongeye kuza imbere y'inyonga zawe kuri uyu mugoroba turabonye ubwiza bwawe turabonye ukugira neza kwawe mwami twari dusanzwe tubikabakaba ariko turabibonye biciye mu ijambo ryawe turagushimiye ko gifise abakozi wahaye ijambo turagushimiye ko gifise abo wizigira gukorana nabo no kubakoresha nguko ijambo ryawe rivuga ngo ukorana nabo ijambo ryawe urishikisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ingabire za mpwemu yera uko wazigabiye mu izina ryawe ry'icubahiro iri yinga urariduteguriye iyi tariki twayumvise ikiri kure waraturindiye ubugingo uraturindira imibiri uratwemerera kuyishikako kandi uri kuratugirira neza biciye mu kanwa k'umukozi wawe kuri uyu mugoroba mwami turanezerewe kuba turi hano turagukomeye amashyi kandi turakuvugirije impundu nyinshi turagushubije ku icubahiro turaguciriye bugufi mwami uyu mugoroba turakubashe turaguciriye bugufi mwami izina ryawe niryubahwe izina ryawe nirihabwe icubahiro mwami uragahezagirwa uhezagira abantu bawe mwami Yesu bwoko bwawe abahungu n'abakobwa twari hano kandi ntitwaziye ubusa twakubonye harabagorobeje ahantu bari bafise amarandevu ariko ataco bahakuye atari cyo bajya kuhakura ariko twebwe tuharongeye ubugingo tuharongeye ijambo rishobora kudufasha muri uru rugendo turimwo mwami ivyo turabigushimiye none rero umukozi wawe ukomeze kumuhishurirana vyinshi
mwami Yesu byo ku munsi w'ejo kandi mwami utugenderere uhezagire abo bose bafise ibyo bariko barategura muri iki gikorane mwami ukugira neza kw'Imana tukubone ucujana n'ubwoko bwawe ujane n'abantu bawe abagenda n'ivyuma bitandukanye mwami ubazigamire mu mpande bagiyemo uje kubashikana amahoro mwe muyera akomeze kuvugana natwe muri aya majambo izina ryawe rihabwa icubahiro ukaramukuje mw'iri joro naho urajya kutujana mu bwami bwawe nutaza naho mwami turakwiteze kandi ejo tuzosubire duhurire ngaha kandi uri kurakora nk'ibi nyene urakoze mwami turakankamiye satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Munyanazareti turakankamiye satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu bababajwe n'ibihe byiza nk'ibi mu izina rya Yesu bakorwe n'isoni mwami Yesu ukugira neza kwawe tukubone muri kino gikorwa izina ryawe rihabwa icubahiro uje gushikana abantu mu mahoro mu nzinzi no mu bitangaza ndabisavye mu izina rya Yesu